abasaba impapuro z'inzira baguma bari hejuru cane uravye uburyo dufise bwo kwakira. Nukuvuga uno munsi turabona yuko abantu bose bijukiye kurondera izo mpapuro z'inzira, kandi twe turabona ko ari byiza cane. Nico gituma tubabwira yuko twebwe gushika ubu impapuro turazifise, nta ngorane nimwe dufise. Abantu rero iyo turiko turabikora nukwihangana bakarindira, kuko murumva yuko hariho ibintu biba bitatuvuyeko. No kuvuga uno munsi niba uburyo dufise bwo kwakira abantu tuvuge dushaka kwakira nk'abantu 600 hakaza nk'abantu 800 canke barenga, murumva yuko bishika bigateba gato. Twari twababwiye yuko hari ibyo turiko turakora kugira ngo twongereze uburyo bwo gukora. Hari inyubako iri haje nyuma twari twiteze yuko yari guhera mu kwezi kwa 4, ariko murazi yuko ibintu by'inyubako hari usanga iby'umuntu yateguye bishora guteba gatoya. Turabona yuko bitevye nko mu mezi 2 tuzoba twamaze gufata ama service amwe tukayimurira kuri ruriya ruhande. Aho rero bizotuma twakira abantu benshi kurusha uko tubakira. Ibintu byo kwihuta hariho ama service abijeje kubiraba, suware wese abiraba. Ibyo duhora tubona nuko nibyo nyene umuntu amubwira ngo zana ngo ndakubwira ivyihuta mugabo gasanga ntabishoboye. Ni bwa buryo rero bw'ubusuma tuba turiko turabwira abantu iki byoreka kubigira, kuko ibintu vyihuta tuba tuzi inzira bicamwo. Turasubiramwo ibintu vyihuta abari umunyeshure, abari umuntu agwaye, canke uwundi muntu wese afise ikintu cerekana yuko ivyo vyihuta. Ivyo navyo suri ya mupolisi hari ya hasi kwibarabara biraba. Abantu rero bareke kuza bariyorohereza, bace mu nzira zizwi, biture abantu bashobora kubatunganiriza, ntibasubire kugenda kwitura abantu bari mwibarabara bose babonye wese ngo arashoye ikintu kandi atagishoboye. Bikunda kubuko ugasanga ahuye n'umuntu hari yakwibarabara hari yakamubwira ati ndagufasha, akamuha ibyo amuha mugabo ugasanga ahubwo nivyo nta nibyo bashoboye, kuko ndiko ndababwira kuri ubuhinga bwa none birafata inzira bicamwe bigatumbera, kandi nubakoze ikintu ashobora kubona ati iki cakozwe nakana. Ibikunda kuba rero nivyo aho usanga abantu bitura barumenyi bagahurira mwibarara n'umuntu canke ari we wese ngo ndakugirira ikintu kandi atagishoboye. Abantu rero bo kwitura urwego runaka rubize kugira ngo rubishoboye kandi rubifite uburenganzira kugira ngo batunganirizwe.